ati bigwanisha amatora agezeho bazokubwira yuko n'Imana izozejo uraceza barukoti ntibigeze kuza agashinge ntikaje genda ngo ndavyibuka nta bintu by'agashinge amenyo amakoti ngo barukoti iyo mazari y'abantu ngabaze no gutera igihuha ngaha mu gihugu ndibuka hari igihe bavuga ngo igwanisho biriko biratangwa bakavuga ngo byatanzwe ngo na Kiroho kera akiri mu gisoda ntavyo bigeze kumva bagira hariya hariho abantu baje kwivugira ikinyoma hariho abantu bwa mbere batanezerwa n'ingene igihugu kimeze rega muramenya yuko n'igihugu itekanye atanumwe hariho bamenye gukamisha intambara rega harabamenye kubona amaraso aseseka rega harabamenye gupakira abantu bapfuye mu makamyo ubu bavuga bati Imana mushobora byose mbe tuvuge gute gabasha yuko none imyaka 3 irashobora guhera atabantu bapfuye bariho kuvuga rero ngo ibigwanisho none kino ubundi bibeshuze gute uvuze ngo imipanga kwanza bavuze Fondation Pax Burundi yuwanje ngo kontenere zinakuye mu Bushinwa ngo ziva ikobereje zaje Makamba mugasina ntibasigura ingenzi zavuye Makamba zikaja mu Gatumba sinzi ngira ngo kwera twe mu kumoso dukoresha urutaro gatwaje tuguruka mbwa mu nywanza mbona bavuze ngo ivyo ngo sivyo none je nagize navuga wache baseme kina wenyewe bareke bavuge muga n'umugumya banda soreke bavuge wacu urabareka bakavuga burya ikintu kuvuga igihuha kuvuga abarundi twarabapanze ubu bafise urabona uvuze ikintu nticinjira hariho parapluie ntuzo bo munyagihugu yapavye ngo kubera ngo avuga ati kwanza kivuzwe nande bacakubwira ngo ni babandi amwe kubita igihuha nicyo gituma rero nk'ibi buvuze ngo igwanije ko ratangwa bya nini ingabo z'u Burundi zikwiye uri redi tabara uciye muri M23 tugusangayo hari ngorane sugusunikana n'indege kamwe nini bigwanisho byo ari ivyiki ingabo ntizikwiye nubu logo naho twavuga tutinjira 40 baca biyinjirira twarabapanze igihugu cyose agomba kwinjira igisoda injira nuzo bavuga ngo asoda bahayigwanisha umva rero ni jendi twengera none nk'umuntu atacakora ataguvuga igihuha gusa bagomba avuga iki ubu twateye amavoka ko turabagarikawa ko mu myaka 3 ingore ibintu byose bijanye na importation twabihejeje ivyo yo bikuvugira